twaragira interview umunsi bagira na état civile umunsi wa mariage ya twaraberetse mariage yabo Jojo na manager wiwe ariko kandi twaraberetse ingene ibintu byose bimeze uno muzo tuza kubereka aho bashikiye benshi barabisavye yuko twobereka aho bashikiye wait aha niho basanzwe baba ahantu ushobora kubuhazi ndadakora ingene hameze barakunda kwakindira sana amakomedi yabo ndagusavye ingo utangurira imbere winjire hanga cyangwa kuza mu nyuma welcome injira kwanza aha bakunzi ba Isaac TV bro una rero umuryango gawo Amisi abona nice kabisa Amisi bite msaza wezereza Jojo ni bon magut ubwa mbere vumbuye wawe usanzu Nangorane Jepro. Uruguru ubona gute Jojo? Namenyereye kabisa nangora. Wamenyereye umugere? Wesha wewe. Urago Jojo tumvise umushinga Jojo wabyibushe. Ubu nyene breve. Ugibiki. Imisosi. Imisosi? Gusa. Ni kubyibushe. Dufiriti, mayonnaise. Nakana gafudre karafata fresh. N'urukundo rw'umugabo umva. Kampuni itangiye gukundwa nuko man. Ihuriro ni kampuni. Zisanzwe nivugira makenyi ariko exactement habaye sinuja nsimbira kuri cyano ngo ntangure ngo kubeshuza ngo cyaye kuvoya uranzi biwe nyine kuva kera bungene byagenze ngo tutangure kwanza ku ntango cyano ya mupya aho n'abantu aba subscribers yari ifise nta numwe yari ifise cyano ya mupya ni feni ngiye ngo mashire ku comedy yafata comedy za kigingi zari zibiri. Yes, mahori mana bane namwe bakuzi ba Isaac TV muri hose ndizera nize ko merewe neza cyane uno munsi by the way ibiganiro ni byinshi byiza turabategura kugira tubaranye muronka rero ibintu bisa neza kandi bisukuye ibintu ni fresh kabisa. My name is Isaac Classic in Isaac TV. Uno munsi nje rero kugwa kiturumbuka cyangwa nje kugira surprise aba artiste ba filme yitwa Jojo yarongowe n'umu manager wiwe cyangwa mu boss wiwe basanzwe banakorana muri Ihuriro TV. Ihuriro TV ari ibintu byinshi kubera vuga ko murabizi story nyinshi skendo nyinshi yuko bashaka kuba barasambutse sinzi amentavu mazi misimbona komanda ya like mugufi cyane amazi misi avuga yuko bamwivye amafaranga no mpamvu yabikuye ko ibi byose ukuri kuri hehe nana kimwe barige barivuga ko ba misi ari basanzwe barongoye Ihuriro TV byo musi welcome ariko kandi sivyo gusa byo nyene akanze Isaac TV ni sivyo gusa hariho byinshi nabateguriye aho mukaba mubizi yuko twaraberekanye kuvaho bakundaniye mu rukundo rwabo twaragira interview umunsi bagira na état civile umunsi wa mariage ya twaraberetse mariage yabo Jojo na manager wiwe ariko kandi twaraberetse ingene ibintu byose bimeze uno muzo tuza kubereka aho bashikiye benshi barabisavye yuko twobereka aho bashikiye wait aha niho basanzwe baba ahantu ushobora kubuhazi ndadakora ingene hameze barakunda kwakindira sana amakomedi yabo ahantu kuyugurura twenyene come on yes bakunzi ba Isaac TV ahantu ngo babona ahantu bakunda kenshi gukinira filime zabo ahantu bakunda gukinira filime zabo kenshi murahabona ingene hameze inzu yabo ni cameraman ndagusavye ingo utangurira imbere winjire hanga cyangwa kuza mu nyuma welcome injira kwanza aha bakunzi ba Isaac TV bro una rero umuryango gawo Amisi abona nice kabisa Amisi bite msaza wezereza Jojo ni bon matano ma 5 bite byanje mama leki ni bon bakunzi ba Isaac TV umuntu muramuzi bite bien waba musulmani sanzwe ndiwe dahira bwa ndi ibintu ni fresh reka nicare ngaha Jojo ndabate ndabate nta kuntu mwihanga batakupatia usucheze ndani abantu jewe none nicara ko nabuze naho nicara ntana karibu pre reka nicare hasi ngaha sivyo
Uko mboka? Sasa mimi kwa nyumbani kwangu. Wewe unavumbua watu bani? My God. Jojo, urumva gute? Urumva mbere uvumbuye iwawe usanzu? nta ngorane jebro Uruguru ubona gute Jojo? namenyereye kabisa nta ngorane Wamenyereye ubugere? Wesha wewe. Ndakugarukako. Mzee baba bite? Mzee neza. None. Iniki. Iniki. Baita ugele. Ogele bisigura? Bo yikora nka Google AdSense ziko yizi Google AdSense. Ndahemba abanyagihugu. Okay. Nice. Bakunze Isaac TV no haniho Jojo na n'umushinga nawe wiwe abe manager we basanzwe baba ikiyo nikiza kuvako canke ni fresh no kunya. Ya mani birakomeye man. Hayi inzu ifise ivyumba bingana. Ifise bya reserve bajya hanze, ifise juste toilette hariya urumva. Aha ucinga aho serukira ku kindi yumva irabanda nini. Ndabona ija calendrier mpaka ifoto yanyu vraiment. Wewe ni sawa kwa calendrier kwica yanyu ibintu byose. Cameraman isuka. Ona bana n'amapicha yanyu mwaramanitse fresh ibintu byose. Mwaratwaranye vraiment. Okay duheringa Hamisi je vraiment genda afite ibintu byinshi kandi babaze n'umufasha wawe no munsi murabona genda baheruka bagira etat civile igano twakoranye mwarakibonye turababona mariage yabo twarayibonye bwari ubugende butsa neza cyane n'ugene yari umufiye d'honneur yari umudofine gosha yo my god. Okay yaje kubagendera ariko kandi nawe yani nahora kina amakomedi Nilam. Okay sawa. Amis madame bona good fresh nitwibeshe waronse umudamu ameze fresh madame ni fresh urabona ko ivyo yiyemeje byose akora bikora nkuko bikeneye ahubwo ariko ararenza ko man ariko arenza gute tugira bajya abasore batararongora hajya ubacuziki urazugiye muri etat civile ugiye gusinya bavuga neza winjiye uri umusore usosora umupapa ariko hari ikibazo rero ubutaranabyara no kubyara ngo usosora umupapa ariko ni ibintu bya danger musaza ibintu bya matamu ngo kubana n'abagore biragora ibyo nibyo bibesha gusa ni fresh ngo kutayaona watu bakwana ngabo Hamisi rero ngaha Jojo trabe impeta ni fresh zose wazambaye ariko mushinga nawe wamenga nta nimwe yambaye imyaka yose bora musi wayambaye ariko ubuze gusanga muri international wari wambaye ariko wewe wayihota je reka je ndakubwira impamvu je ntayambaye jewe razima si uko jewe urumva twe tuma tutigita urumva twe ntitugita rero twe turi mwe nkaturiye home fresh je ni mu kazi ntabyo nambara kubera mbashaka mbe free like ibintu byose bigende faster sawa atarakabanga Jojo umukoranga inkwano man turagire official imeshi rugo nakubwira ntaye we urubaza ngo wawe uwakweye fatu ngo arangara agara we nayo uvuga ndazi we nayo uvuga agafufumba mubazi Jojo yabikwemerera umushinga nayo ndazi ko bafaka kuvuga utinya ati ndabivuze mu cyumba cyaba bibindi bibazo inkwano nibayivuga none ufite n'udusoni yo munye yari urubaza uti wakweye angahe ariko bari menshi nice ubu n'umuryango w'aba artiste n'aba ndababwire rero Hamisi mba mutavye muri muzi Hamisi arakina amareresi Hamisi yararirimba yari umusani warabihebye ubundi mu promoter turi imbere gato Hamisi ya ngoma yawe chana kidogo basi ni promoter bana sio zikapiga freestyle za wasani kidogo basi baravuta indirimbo na Bface niba ndavye bari muzi nivyo yego nurukimana yitwa gute wozo wazi Bface zo kubwira ibi tubona iriko yitwa iri kuri YouTube yani muzomenya hiri ayiri nta numwe azofamenya hiri abizari nyinshi Hamisi ari n'umukinyi w'umupira of course nimero 9 abaje nimero 9 ukinira muna mashinga amateka uko vizuri muna mashinga amateka yakinira okay ivyo ni rero surakina sometimes cyane ibyo sije ndakina man riga nabikuriye kubera kino ne ukunda gusunika abandi bakine we ntuboneke
abo turabona bagasore tubona abandi ariko wewe ntukunda ko arawushikanye ukavuga uti ndabona yuko yinye mbaye umupromotere wayo byo aho no bikina rero nanje narahisemo nyine navuga ni ndazi kumonta ndazi gukamera ndazi kugira ibintu bibaho kubera inje no umupromoter sazo dumenyesha amakuru why not umva no kurukimana umva ibi byose asinza kuri umugabo sinzi umwe okay tumvise ivyo papa ariko akora twagiye kwa Jojo tumvise umushinga Jojo wabyibushe ubu nyene breve ugibiki imisosi gusa ni kubyibushe dufiriti mayonnaise nakanaga food karafata fresh n'urukundo rw'umugabo umva Jojo ukirongorwa utangiye gutegura mariage na Miss of course ndavyibaza yuko hari utuntu twagiye turinjiramwo utuntu tujambo utujambo twagiye urahura natwo twagutsitaje n'utu ndaje nitubura Jojo abajabo ni benshi kandi abateranya ni benshi iyo abantu bamaze kubona mugomba gukora ibintu byiza ibigeragezo n'ibibura niyo mpamvu bavuga bareka naramaze guhitamo naramaze gukunda niyo mpamvu barambwira marari muri boîte barambwira abajournaliste n'abamaraya barabwira ikime nje naenda muzi ko je umwanya munini twarawumarana nanje naenda muzi tugiye gushutinga twaba turi kumwe umukobwa bari gufatana ndi hajya minda mpamvu abana ko bari nice okay yatubwiye byose zakora n'umukinyi wa Mareresi yarakina Mareresi yari umuririmbyi akina umupira n'umujournaliste numva ni ibintu byose ni mu DJ ni mu promoter no mu mana yanje beauty service wewe uzikora jewe ndi umunyeshuri gusa no ukina Mareresi na indi mpano ufise ndazifise nyinshi ndazifise gusa uraririmba Jojo Buya no kwikora mugabo ko navyo oya kuririmbira umushari wanjye ariko Kemiyera kuririmbira niyo yesi niteguye sinteguye sawa gutamba gutambura bije nyene vy'ikirundi nyene nahora nigisha intambo ya drama ni intambo batamba mugishi umva ni intambo y'abashinwa umva utamba utavuga kwerekana amajeste gusa gute turi karonga ibintu nyene by'ikiragi ariko nyene ni intambo iryoshe iri pose nyene nga mu Burundi wacu ntibayikunda cyane kubera tumenyereye ibintu nyene kanyaga iki babiboneye ibintu nk'ibi ariko nyene baha bamwe baragikunda nk'abantu ba papa iki chanke nice ebane uno musinema exclusivité sana muraza kubamenya abantu sana ngine babayeho muta wavyibushe fresh rona nawe ibintu ni fresh kabisa like manene baba byo kuvumbura amani geragezo Santos atushaka kumenya ngene bameze mu rugo abantu barabisabye ati Isaac please twarabonye sawa tugirishe ma televiziyo ya Ita Civile ya twarabonye ubugeni bwabo ariko naho baba turahakeneye barabintumye cyandaza rero kugira tubereke abantu kugira tu complete basi game none usanga mba mu gashambrete bacu bashikiriza ariko kama icyumba cyawe nikihe muri ibi byumba bibiri ndabona bibiri hari yajya mu zistagiye niki nzumba nzimba nga hari toilet ndani fresh byose biriyo mari nakuzinye yo mpamvu taguye kubinzobe ya misi salama njiri hari quelque part winji yuko winjiye nyine uko rongo ufite imiryango myinshi y'inzu okay nice hariho haravuga ibintu byinshi cyane kubyerekeye ihuriro TV wa mugabo ibintu byinshi biko biravugwa kubyerekeye ihuriro TV wori nka manager nana kimwe uranavuga nana kimwe murishura ariko kiretse sometimes ndumva bagasore babyishura ati okay biravugwa mu byinshi mu bivugwa manager wa ihuriro TV yarari amafaranga y'abakozi biwe sinzi bamwe baratangiye kuyonkora harimo na komanda harimo nabandi bamwe babikuyemwo bari kuvuga yuko mwari amafaranga ya company twa Troteka n'ibindi burya bimeze gute Amis company itangiye gukundwa nuko man ihuriro ni company zizazo nivugira makenyi ariko exactement habaye sinoja nsimbira kuri cyano ngo ntangure ngo kubeshuza ngo cyaye kuvoya uranzi wenyine kuva kera bongene byagenze
tutangure kwanza ku ntango kubera narumvise kubera agenda kurikira sana amacano mu Burundi ni cano nje nk'iyi nakunze kuraba ariko nyinshi ndaziraba haraba ababise ngo naba createur bayihuriro byitwa yuko na ihuriro abafondateur bayihuriro ngo ihuriro TV yitwa Komanda Team kera burya kutigana ingorane monshera kutigana ingorane uzoshimira Imana kubona warizi Sasa kuvuga urabitahura mu nyuma burya bati kuvuga ngo nka Komanda Team ngo yaje guhinduka ihuriro TV aya nk'ibyo ni binyoma ihuriro TV kuvivuka no kujya ugura Gmail ukayitikiye ugakreya YouTube ihuriro TV kuva yitwa ihuriro TV hirahinduka gushika no kuri no munsi sinkazaca no ugurura no munsi ejo kavuga ngo komino na iki akiko akiko sawa cyane ngeuza ariko sahihi oya ihuriro TV kuviba ihuriro TV gushika no yamya ihuriro TV ntirigera ihundika no munsi warimwe yabaye kreye mu 8 mu 2017 gushika no kuri no saha ntirigera ihindurwa rero ibintu ngene novuga nko kubitanga basi umuco ihuriro TV yabaye kreye muri 2017 mu 8 cyo gihe yabaye kreye hariko haba Dunda na BFM n'imbuzi Dunda na BFM urumva Dunda na BFM iri kwiraba nzi musanze sanze nkora kuri radio BFM urumva nje nari mu cameraman n'undi mupeti yitwa Tino yagiye mu Faransa abijyanye n'ibyo kumonta ama video kubera zari nyinshi vraiment basani bose murazi ko bagize performance hariya basani nka bose bararirimbye ndaraba nshire ko Fizo nshire ko sa pura ma image yawe yose nari ndayafise mutima murambwira ngo gusa cyano yamupya aho n'abantu aba subscribers yari ifise nta numwe yari ifise cyano yamupya ni feni ngiye ngo mashire ku comedy nafata comedy za Kigingi zari zibiri yari Kigingi kumwe na Vuvuzera wera Soni zari comedy zibiri ugiye no kuraba aho urabona ko zigize hafi deza zirenga ndazifata imwe menga yari ifise nimba atari 9 minutes yindi menga yari ifise ma 4 minutes ndaza uploadinga zishira ku ihuriro TV urumva kujyanye no uploading ikintu ukacibagira iba ndavugane yacha tuye cyano kibakiye tunatwa ihuriro comedy mbiri haciye menga ukwezi nimba atari ukwezi n'igice baca bandungikira link ya Kigingi yari Kigingi navuzera nisanze nibona nashizeko kwera ico gihe abamenyesha makuru bose nka bose twakura kuri BFM twara MC rero na Kigingi yarimo ubu MC akongera gakina umva nyafata rero hajya yakinye nda uploadinga mu ihuriro nda posting ayo meza ngaha araheze mbona umujama wanje nyine adungiye link ngo ngo man kwe bana ngo TV inafatiwa kabisa kwera aba subscribers bari banyegeje bamenye gusaba abone banga cyo gibandungi kiri kuri 5 menga nipa niyenze 5000 views tubaza mu Burundi sinari bwazibone ifasiri mu bwa mbere bwa mbere vraiment rero andungikiye gusa umwe yica nunamujua size usanga yashaka no kwigura nawo bizi handungikiye je ninje ndabona ni ihuriro minajwa mwe nayo ni mimi ngo peti ngo kona cyano ya bien ako ngiye kuraba mu babone sanga ifise mu mawisa kombi kubera mu Burundi dufise ingorane yo kuraba ikintu kagenda gize subscribe urashobora kuraba vraiment bari benshi cyo giye rero kuva 2017 tararaba no nzoshire kwiki cyo gihe nifise indi cyano yitwa Bujumbura TV cyano zibiri kwirukanga ino na kujya urondera ibini ndavuga ne oya nire kwanza nigumire muri Bujumbura TV ibindi bizogenda neza ndapoa gasori cyo gihe shakuzobaze na gasori cyo gihe yaza ku radio aje kuri codinga we nanuze na Defense kandi nari umuntu uzenye nari mu cameraman Monsere kuri Buja FM nkamumenyesha makuru ngongera nka mu designer gasora kambwira tuge nk'ubu nkatari nyine aje yavuye ku ishuri amisi mani niko natala yangu wewe mwenyewe unaijua akina umiaga kuna nafanyaga tuma video twa telefone twa nini kinabwira gasore kuna kitu nataka nianzishe we kuna ngoja kidogo mambo yakiwa vizuri nitakwambia gasore agumaza wenyine niwaje yaza kunyusa vile kaza nka saa 8 yatashe gasore abatu chop Buja FM so ataje kuri codinga ntaho bizi tukamufata tu video na Defense cyo gaminga baki na video zija kuri iyindi channel ya Buja FM yitwa iyo yari nka website yitwa Burundi Flix
urumva bakaaprodinga akigira tukavugana vraiment njera gasoye twamenyanye kuva kera akambwira ati brother kabwira bicyanguye kuna bitu niko napanga bikikuwa ture isire ndakwambiye kwa hiyo gena ratinya ntanguze ikintu gikunze ibice bifa urumva n'ibya bindi iboneka ko menga hari ibintu bitameze neza ebana sizigene rero ibintu nje musanze narifise plan wanje yuko notangura basifise basinaga kamera gato ni kari pembeni kari reserve ndabwira gasuru najwa sasa kadutanguze comedy wewe navuze gushaka comedy video imeze neza mimi tutakuna nisaidia sana gasuru ndambwira ni reka dutanguze comedy ndazi kuri muri nawo creative kadukore kintu yambwiye ati vraiment utakuna nisaidia kuna idea milioni mama natanguye turatanguye muri TV rero 2017 menga ni muri Novembre hari ya 20 December turatangura ugiye no kuraba video ya mbere yatanguye kujako yari ya Sumairi Sumairi ari kumwe na Nandi yari yo kujya yari yo kujya nimba wibuka Sumairi yari gisamba gumajya rebana urumva na Jojo arimo menga Jojo ntari bwazi menga ari nira mujya mwasanze yicaye ngaharagiye gusara urumva hari muri Novembre gutyo menga ugiye kurabura bibona Ihuro TV ibitango yuko ariko mu nyuma kome Sumairi yahora kinana na ba komanda urumva ntibari team byumve neza ntibari team mfani nkabijya Isaac wewe ko jamangu journaliste tunatoka wote kama nika selfie tunakakura tunakowa jamaa hivyo ni wa jamaa ariko numva mu gutangura Sumairi yavuze yuko ashaka mu forume komanda kubera komanda yari musabye komanda niyo yasabye Sumairi abu forume babisabye Sumairi vraiment ndibaza mu interview ngara bivuga n'ubu Sumairi ashobora kubikubwira rero ntiyari team bitahure neza nkabajya bavuze ngo komanda team ngo yaje guhinduka Ihuro TV icyo ni kinyoma ico gihe turakorana ariko komune twakorana minga nta bintu byo novuga nka contract ya partenariat zihari urumva nje naje nko gufasha urumva Sumairi nawe urumva arashaka video urumva nabandi bose mara gusa muragenda twarademariyeko ariko mu nyuma sizi umupeti yambwiye ati unajua sasa inabidi kwanza mkona contrat kura muda kifise contrat mwakoze contrat deja oya contrat tucha turayikora turayandika fresh ngahe yari ya 2 ans iyo myaka iramaze guhera irahera vraiment nengizohera muri juin umva uruva komanda yikuye muri Ihuriro TV contrat tarahe contrat nebwahe urumva kuba yikuye muri contrat biremerewe Kontra iravyemeye muri sense yikuye kuri kontra twagiraniye handise yuko hagize uvurugo wundi aramwandikira iketa akavuga impamvu bitagenze neza kugira ngo amumwishure swati nimba rukurekurana kontra bihere ariko je sinigeze nirukana umuntu sinigeze nirukana umuntu no icatumye yikuye mukaraga ko navuga yuko mwamurira amafaranga turacari hajya ntacu turaza kubishikira nta kibazo urumva turacari ha kuri kontra urumva uwo muntu acarambira ati inabidi gukora kontra swati na Sumairi ama na komanda kubera nibo bari tete electronique urazumva ndabwira Sumairi wewe najua uko na creative uko kuri japo kwa mimi kama najua kwa video lakini uko na mwingine wa kutizama vitu yako vya vingine ati mimi nifanye kama formateur yani umuntu aza kwigisha abandi ndabwira ni poa ndabwira komanda rero wewe nshaka ndabwire president ndabwire president wa team iyi team tuyite komanda team komanda team niko natambwe ndayita je nje na propose urumva nshaka kuyite komanda team habeho kantu ka team urumva tushaturagira amasezerano hari wavuze muri bya interview naguma mbona ngo interview ngo twayisinye hanaha urumva yaje nyine yitamo ntazi ngene byatanga interview komanda uzomaze uti komanda we contrat yawe na Ihuro wayisinye komanda yasinye contrat yiwe kuri Buja FM urumva naramuhamaga yenda muri déplacement araza kuri Buja FM turasigninga sawa dukora biciye c'est-à-dire dufise contrat contrat irabaho c'est-à-dire yuko gushika nubu byari byanze mona bikubwiye byavuga yuko umuntu swati ushobora kuronka ibindi bintu nk'ibi baba bararose bajya guciremo amisi wabahemba ku kwezi cyo nk'wabahemba par série canke par nta contrat je twagiranye yo guhemba mesherizami ibyo ni contrat yari yikire yo contrat yari gukorana tuzokorana ataguhemba tuzokorana nihaboneka ikintu uzotwara amafaranga
carabonetse rero ucurayarya yose reka ubwo rusaku rwayusi bwomoshera urumva amafaranga asajya ya trote hari ibindi biraka twakubise komanda amafaranga yarariye hari ibindi bintu byinshi twaronka pembe n'indi bazana urabitse trote nibikire trote ni yahijya yejo nta na demo zirahera amafaranga amaze kuzamwa rero sinzi dusimba mbaye ta PPT zira nawo bizi kugira turokora umwanya voilà trote ngibiraje nka PPT nk'izindi urumva iraje si kuvuga ngo amafaranga ngo baduhaye ngo dukorane oya na amafaranga twari gukorera tukaronka coronavirus itigwigwi bacha baruga ushirami nibugaye twe twamaze gukora c'est vrai twarakotse amafaranga zoza nibugurura muri Kenya seje yabiri muri Kenya man abo bantu bagiye kuvuga ngo generate amafaranga ya trote ngo narongoyemo Isaac kweli Isaac tugishanye kuri kweli iski amafaranga publicité zino ngene zitanga amafaranga siko ufatanye amafaranga kuri ukagira mu mariage kweli nawe kweli ni amara trote ni yo ni argent ni grama zinga grama zinga hizi ni zitatu mabu jana bambaye grama na zile bizimje urumva nini grama zinga hiyo urega tugishije ukuri wewe wenda zikunda bizi urega aya mafaranga ya demo nawe ugerageje kugira ukanaliza eske ubona kwera ariyo nje ndavugira mu boko kwera ibyo bintu vrema bya ni byandi no bavuga ati okay sawa nka manager we nkwahoze uri manager wawe ugere gukora iki kuko ariko arabivuga ariko mugiye kumukora iki kuko jana nigeze kumva rusako ati ngo Hero TV na boss wayo ari we Amisi ariko ari apanga komanda ni abandanye uko azomufunga cyangwa mukubite jewe niko bivugwa mo umva abantu buriya abantu vrema baravuga je wowe rero ugiye gukora iki je usanze muhira wasanze ko ndiragrative none ndakubaze imana nk'ubu nufata ngo komanda aje kumufungishiriza rega si komanda kandi ico kintu mucikuremo si komanda yagiye nakagwi k'abantu benshi bagiye bashiko hafi batandatu barenga kwanza ni benshi urumva hafi seti haje Hero TV ifite abantu bangaye twari 14 15 bari benshi bari benshi urumva mugabo tusubiye inyuma musanzwe intandaro abantu baba bareka kwirukira ku bintu babona kumenya icaje cyatumye bajya abantu bagenda icambere nje murazi ko nariko nirukanka mu byo urumva sari nifise yatayime kuvuga ngo nje gushutinga hariya nkinza kandi nirukanka ibyo gutanga ama invitation urazi ko ibintu by'urubanza ngene biba bimeze bobo naguma mbona muri groupe ico genje muri groupe narababwira ni mwihangane ubwo biri guhera tuzotangura akazi benshi bagama bidoga nkababwira ni murindire sadire yuko bidoga iki ko batariko barakora urumva kandi biravuga yuko seri yo yarahagati ya komanda ukibandanya ku seri ya bisangamani hari abantu bama bashaka kubaza neza reka tubatahuze ndazi ko bariko barakurikira za active ngo bavumba utambwiye bisangamani twayishutingiye igice ca mbere mu gatumba urumva niyo Somalia horaba bisigura yuko twarashutinze turabika twariko dushutinga ngaruka yo guhemuka hari ya komanda yo yarigeze ku bice menga ca kane ino turashutinze turabisi igice cya kabiri ko twashutingiye quelque part hiyo amaja hino urumva byose twaguma tubika tugapostinga urumva iyo mbavu zo gugira montage ugasanga n'ikindi nikigiye ko turarindiriye hafi urumva yo yaguma ibisi urumva iyabandi iri kwirajako rero hashika yuko bajya twahejeje gushutinga indi inye bisangamen iri kwirabandana nayo nyine urumva twarashutinze turabisi turafise stockage yayo bishikafi menga guce cya gatatu nimba ntihenze urumva rero bakabona iri kuyajako bo bakavuga ngo uko napendelea cyababwira sio kupendelea tulishuti tuliweka nilipata katime usiku nikamonte nikaposti sio mwanzi jiwazi yangu nini na nini bo rero bagenda babika yuko turiko yani ubaguzi inyuma yaho mwari mufite planification kubana ijya seri bien sûr mariage ikitoka tunaanza kazi niko nababwiye vraiment ariko mariage yawe nayo yabaye ni Bisangamani hagaze irega nibyo ndikunda kubwira Bisangamani musazo yahora ijako rendi vendredi ndibaza nawe bikurikiranye ari igihe yagira semaine itarajako semaine imwe itarajako kubera iki time yo kuyikora ntayo nari mfise ariko ubu unye kome nyine urumva je libre na ndi free vraiment urumva niyo mpamvu ari madame ariko aragukanda ibyo sindabishigira ko wewe wananguye urumva rero bo bishiramo cya kintu cya beef urumva rero biza guhuriramwe yuko baronse umuntu
kubera nujya muntu wenyine ujya muntu numva ngo yarabatwaye musaza yari yabarondeye we Sumaili nabandi hafi bandi umuntu yabatwaye n'umuntu yabatwaye oya ntebaguhende n'umuntu yabatwaye kubera Sumaili baragiye ati Sumaili nje shaka uze muhorera ibi nibi nje nzoba mbahemba kunuko Sumaili aravuga ati jewe kubikora nta kibazo no bikora kubera numva nisibirebire ushaka amakomedi nkayo nje noza nkayakina nkaguhawe tukamarizana ariko a condition ke nkava mu cyo bavuga mu France a condition ke umva condition nyine iba condition ati ugiye kavugana kwanza na manager urumva ndi wavugana na manager akabikwemerera Jezuza dukorane hama mbandanye ariko urumva yuko we akishije kwa manager abandi bo bacavuga ati ambahera aribwa gishushe ntamenye yuko iyo baca no kwa manager bari kuronka nayandi yongerezwa urumva bo bagiye kiturumbuka birukankira marari rero baca bagenda uko rero baca bararaba bati aho twogenda uko ndabona yuko nitwa dufise icyitwazo gikwiye nyine icyitwazo nyine chavaki okay tuvura nyine amamoti